Mashe. Abanye bamani bagenda kuvuganiriza wamengo sindi ngaha vrema. Karibu. Yego nashize. Ahubwo nawe. Ahubwo nje ndishimye kubona uje vrema uje nayenda gushaka vrema kandi cyane. Nashize ariko nawe umengo ndakiriye ngo bidakwiriye. Umengo ufise ibintu mu mutwe umengo sinzi uko ntumeze. Je vrema nakunda kwitegereza. Mbona umengo nihura atari huri nimeze gute. Amaseri ni birebire basi niko no bivuga ko yinshi ni birebire. Ufite ikibazo isingorane zawe. Ndetse n'ingorane bose kandi ndetse n'ikibazo. Kinini. Yagasha ibyo atari ingorane atari n'ikibazo ushira mu bwubu higasha. Oh. Urazi ko nkanzi ko yanyereza sidi ngaha. Ahubwo nawe ndabona ko umutima wawe wahabutse. Cyane. Wahawe n'iki cyiza. Bisanzwe. Ari nimbirenze kukuraba. Muganye Imana ishima ko beruce yoze. Ndetse n'ikibazo gusa. Yatari. Aha, biri kukura hari atari gashaho. Si kibazo, ndetse singorane. N'ibyo bintu ni kigashaho. Okay, musaza njana cyane. Ibyo bintu birakomeye. Kimwe ndabyumvirize neza. Sindi bungetse. Ibyo navyo byaje gute? Mbazi ngene byaje gute none nzi ngene bigenda. Sabe ibyo ndabidishere. Ndaje ko bigora umuntu. None gasha uri bungenze. Ndaje gukundanya n'abahungu babiri. Hagati y'abahungu babiri gasha niyande. Ya Zawadi. Ibyo ndavyumva kari ya Zawadi. None uyaze na Zawadi yakubwiye gute? Shani birebire narabimubwiye. Sindababara yahatswe no kunyica. Abwo yarayihakanya avuze ati ngo sinshobora. Naragashanchuti. Ushibigenza gute ko Zawadi yarayihakanya? Sinzi vrema aha namusa. Musaza nje yombona yobyumva no kubyumva gusa. Kuguru korara hejuru umutwe hasi amaguru hejuru. Shani ndagufasha iki? Nataye umutwe nabuze cyo gupfa nk'ubu ndazi musaza nje yosohoka. Gasanga n'ibyo mbona ntarabihiza ndazi yonyitse kuko nabisohoka kuva imyaka retse. Umva rero ndakubaza ikintu kimwe kandi unyishure. Ujya wundi muhungu mwari mukundana wari waramuhaye? Kandi uranyuka icyo n'ijya muhungu. Yaramaze imisi aguma ngora kumasaba kuze sinani bwamuwe urazi ko nkunda Zawadi. Tuza rero shere uratsikenera icyo ukora. Genda rero wibembereze kurya muhungu. Urondere inama yose uko ariko kose muryamane. Umaze kuryamana inyuma y'imisi 3 uzocyumubwira ati rero je fisinda. Urabeho uruhuka. Ubona gute? Ibyo bishoboka gute? Byashoboka gute? Wereho umwana mu mutwe nere umaze kugenda mukaryamana. Ntucyumubwira ko fisinda. Hari kindi ukirondera. Ndumva vrema ndagushimira impamvu nje ndagukundura nabizi ndagushimiye ahubwo nyene ni kubigenza uko nyene nje nyasura kumamagara kwanza umutera surprise ngende tavyatsi ndamubwire tuzumva kandi nuko gene abaje faranje ndayikeneye rero ngira ikibazo ko twamenya izopfunwa zopfurya eka rero n'urupfu ruraje Yendo muhira. Sanga. Sawa ndakubarira.
Ana, urahiye. Ya, neka kanya washonjeje kurya kunyete. Ndiriza rero. Ngomba ayo mahera araza gukwiye. Oya, oya nawe nyongera. Okay. Oya makiya cyane. Ngiye mu masigi kandi gihumbi. Sawa. Mu masimbiro aho haruguru. Ndazi ndakugaruka nsanga byahuye. Ndabona waronse n'umushitsi. Umugenzi wanje shaha yaje kumbere ya tarafasi. None ibi byo ntubyotse. Ko biri mu nzu. Everything you know is in your mind. Everything you know is in your mind. Meze neza Shame. Ndakuzindukira? aya masaha Sije kuraba umukunzi wanje. None ugiye kuraba sherura wa masaha cyangwa iki? urantangaje from aya masaha m'iki gitondo. Umva nyene. Basi icari kinzanye. Ibyo wansavye narabikwemereye naniyumviriye. Vyakurira Bra bra. uri sure nyene Yes. Nukuri namba atari wowe nabonye kuri urya munsi wangize bige. Liga iyo umuntu mubwiye ikintu aragenda uramumwanya akiyumvira amagataho. Rero bivanye n'amajambo wambwiye nuko sininagiye numva nyene. Wowe gusa wumve ko akwemereye nawe bindi. Umva ryohewe cyane sinumva ingene nobivuga. Kubera Ifari ingene wavyumviriye mukangarukira. bibaho. Ukuntu bari urazi ingene wari wanshavuje ariko kubera urya munsi. Ese niwambabari cyangwa uracashavuriye nigendere. Eka byitwe ko ndakubabariye kubera ko muri uno mwanya like ni nka surprise nkoreye kuri Joy. The police muri iki gitondo wewe nzi urantangaje kandi cyane ariko by the way ndishimye pe. Niko wishimye nanjye ndishimye. Today ndagufitiye bishasha pe. Bishasha Wallahi. bamufise bishasha wewe nta kibazo ha ndahari ya Uramubona hano? hano Ujyanye n'uziga ndemo. Man, ibintu byarabibaye ryari naratangaye cyane. Ubiri byagenze. Nje nari mbyutse mu gitondo wawe.
ndamubona nanjye ndibaza ingene nari maze igihe nguma ndamubwira ati nguma ndamukaza ndashara bimbwiye ati ndamubwira ati rabo mpe kwere tugumunya imiriki urabibona ibintu nk'ivyo nyene man naratangaye ko nagenda mubona mu gitondo ara nk'ikivyuka ndiko ndibrosa ndamubona mu gitondo araje man urumva ico kintu wewe ujyanye uzi n'umutwe wiwe ngene agoye gutahuza ikintu ujyanye uzi n'inzira nayo naraciyemo kugira ngo ebane gahunda yose urumva ugira kurambwira ko yabaye mu gitondo wowe reka ndacyaguha amakuru mani uriko avyumva je namubonye aje mu gitondo uriko avyumva amagaza imbere mu gitondo aho ndavuga ati uyu muntu nibiki gabasha izi sanzi ndukiye nibiki je nyene naratangaye naguye mu gahunda uzonyene no mukubaza aho nyene naragira n'isoni nyene ngavuga ati uyu mudemu ninge nagoye itahuza giyo ninge nuzigiye twari tumaranye nguma ndamusaba ndamubwira ati waje ndashaka umpe naje mere nk'abandi cyo narizanye umve nzamuna araje aje rero ashitse cyambwira ati bana sheri tinukuri urabona ko nje narinje kuri bya bindi wari umaze imisumbyira yewe akivuga gusigyo jambo tusubira kuryama umve oh my god subira kuryama reka nararyoye bimwe by'akaga hamuje nyine mvuga ati none ubu ni yana je narinzi nibiye twari tumaranye akaza kundaba nkagerageza kumukora ko rikabibara inkuru ushaka kumva siyo byarangiye gute ndambwiye wowe ikintu gihari mu uwo mwanya jewe yaraje uko bigenda uko amajambo yahabereye ngaho onye na ngira rero je nubu sindumva hanyuma mu cyo gitondo habaye ikimbwira mbiriza ndakubwire mwico gitondo byumve neza sivyo urabona ko ntivyari gukunda mwico gitondo cyo byumva nawe bitahurura kuze sivyo je mu mwana naramuretse ndamufrena biherera ngaho nye nta kintu nakimwe twigeze dukora ubyumve gusa me naratangaye mu mwana ahubwo rero wowe ikintu ushaka gitahura icumve nuko uravyumva urazujya mu demigene yari yaramvuruze vyatari hama nkaca mbona yizanya atekereje kuri burya bwongena nk'agahene kari umve kitanye konfi wowe rero ikintu ushaka shaka yuko bera ko twajije gupanga map y'umunsi azogarukirako rero ushaka yuko uzoza tuzobe turi kumwe hama tuyirase turi kumwe uzi n'amakode yarafise nico kintu ushaka none uravye ingero rya mudemu yari yaravurutse umuntu gamani washaka yukuza tugikorere ko turi babiri mani mbwira aho nijya umve wowe uvyumve neza ni mu ndwiza kandi ndabishaka very soon kabisa wowe uze tumurase tumwemeze tumwereke yuko abahungu dushoboye Ushitse nje ndashitse kare yosubira inyuma ndaza kuraba siko none sani na ndio bavuze yuko ndakora ku muryango wawe kuko mwana hatunguru sawa rero je ndagiye sawa turasubira nashitse narakubwiye ko nzoza ngo umuryango ubyuka basi Bon. Ça va? Ah, je te souviens. ndamubaza uyu muntu ni wari umugenzi wanjye mugenzi wawe kari ngaho none hari icyago twayibonye pe wewe n'umusitari nta na kimwe ahubwo gusa sori gato nari nasimbiye
Gatoye kuraba agakingirizo. Agakingirizo. Sinzi numva atampamvu yo gukoresha agakingirizo kuko urankunda ndagukunda. Vyakweli? Yes. Okay, so rero nta mpamvu hamano ari hamande yawe ntumwitwararike. Sivyo none? Angorane. Yewe nta problem ivyo twayazi urabizi. Ndabizi. Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. Anestizo. Sivyo ndiko nawe man. Anestizo. None ibi bintu biza kugenda gute Stizo? Umubikoza kuguma ngaha kukimana. Stizo. Gira Stizo kuri kimana turabingene dukuri iki kibazo mu nzira. hariya ikinogo kirimo amazi. None Stizo. Je ndiko ndiyumvira none kwanza Stizo nakuri. hari ikinogo cy'amazi. Tugende. Hano ntago ni rufisi. Igunira. Sha Stizo. Umuntu yorirondera. Ceno riraba nukuri. Mani ikibazo zatumushiremo tumujane hariya kuko naho ubundi. None Stizo. Aho hantu risini neza ko tuza kumutamo nukuri kiba. Nihagira umuntu atubona Stizo. None niyaguma ngana naho biragenda gute? Sawa. None je none ko atabundi buryo gasha Stizo mfise. Icyo kigunira. Stizo. None ko ari ku murango ga Stizo ico kigunira umuntu yo kirondera. We kirondere. Ku masaha yo kumugoroba ntawe uza kumenya icyo twikoreye. Aramenya ko ari igunira ry'imyumbati cyangwa sinzi. Urumva? Mami n'umuzigo aha burundu botumanikira isuka. Ndabitahura nukuri. We icyo kigunira ku masaha yo kumugoroba ndakwereka n'ubundi twarikoze netwagira gute. Utiro muri make wasi tubikore mu ijoro. None wo bikora ku mutaga. Umve ndaki. Sawa sinone kashaka decision ariko atayandi mahitamo dufise ibi bintu byamaze kuba gutya. Sizo je nukuri ndarya umutima amenyo kwere tubikore. None wogira gute? Nakundi twogira. Nta yindi solution mbona ko. Oya Simba Stizo. Simba ugure hajya Stizo reka. Stizo Simba. Sawa.
meze neza Nuko ni sawa. umengo muragwaye Abana bakimwe sawa. oh hama ari mitanyana ko twari kumwe ndamuherekeza mbwira ko aje ngaha ushobora kumufasha mukamuhamagara tukagenda Ana, Ana yatashe. yatashe taseze Yatashe. ndere mbwira ko ndamuhitana Yatashe. oh sare Sawa. okay